N'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru yibanda cane cane kwaba ari kuvugwa mu gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'ayandi yose muba mwaranyigijwe turayatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Nizere ko wowe kurikirana imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru y'umubabaro iri kuvugwa i Gitega. Umwigisha Vianney Banzizubusa yaraye yiyahuye, bamwe mu biwe bipfuza kumenya ukuri. Umuhisi Banzizubusa Vianney yaba ku mutumba Nkanda agacimbiri ka Rukona muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Vianney yari umwigisha kuri Ecofo Kivogero. Yari umuvyeyi w'abana batanu asize umukenyezi yibungenze. Mu bya politiki yari mu mugambwe Seneri, akagira umukenyezi ari muri CNDD FDD. Abatoye ikiziga ca Vianney Banzizubusa bagisanze kimanitse mu giti mu gacimbiri ka Shatanya hafi yaho nyina asanzwe aba. Bamubonye ubwa nyuma bari bamuherutse agenda ajanye isakoshi nk'uwugiye ku kazi, aho mu isakoshi hoba hatowe urwandiko ruvuga ko abo yari afitiye amadeni n'impamvu yahisemwo kwiyahura. Ariko abiwe ntibarubonye, bavuga ko abajejwe intwaro baciye barunyegeza. Bamwe mu muryango w'umuhisi bavuga ko bakeneye kumenya ukuri kose ku rupfu rw'uwabo. Bavuga ko yari abanye nabi n'umukenyezi wiwe, mbere umukenyezi yaheruka no gucumita imbugita umugabo, ariko barabihoyahoya barasubirana barabana. Vianney Banzizubusa yari yubakanye n'umunyeshuri wiwe Everine Nkurunziza yari yateye inda yiga mu mwaka wa gatandatu. Barabanye baribaruka ibibondo ariko ntibari bumvikana. Abaryango b'umuhisi bibaza ko uko kutumvikana koba gufise uruhara mu byabaye. Bipfuza amatohoza nyirizina yerekana neza ibyabaye. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisagara ca Bujumbura. Muhwa baridogera abahuza batowe ku mitumba. Bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Musama ya kabiri muri zone Kanyosha komine Muha baridogera abahuza batowe muri iyo quartier ko usanga bivanga mu manza ziba ziri muri sentare. Akarorero nako umunyagihugu yaje gusohorwa mu nzu asanzwe apanze n'userukira abahuza aho muri iyo quartier, kandi urubanza rwabo na nyir'inzu ruri muri sentare y'intango. Abanyagihugu bo muri iyo quartier bagatangazwa n'inyifato yabo bahuza, kandi akazi kabo atarako guca imanza ahubwo arako kumvikanisha. Basaba ko urwo rwego rwokwigishwa ico rujejwe bakamenya aho bagera n'aho bagarukira, bakamenya n'amategeko abagenga. Amakuru yacu tuyabandanirize ku nama iriko irahuza abagize leta. Abagize leta y'u Burundi bari mu mwiherero w'iminsi ibiri mu ntara ya Gitega kuva kuri uyu wa 11 Ndamukiza umwaka wa 2022 mu ntumbero yo kurabira hamwe amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza wa 2023 gushika 2024. Ijambo ryo kugurura uwo mwiherero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abahinga bamaze kurangiza gutunganya igicapo c'amerekero y'u Burundi mu mwaka wa 2040 hamwe no mu mwaka wa 2060. Mu mwaka wa 2040 basanze bikunda ko Burundi buzoba ari igihugu cifise. Muri uno mwiherero tuzorabira hamwe uko twobishikako. Bazokwemeza kandi amafaranga leta y'u Burundi izokoresha kuva mu kwezi kwa Mukakaro mu mwaka wa 2023 gushika mu kwezi kwa Ruheshi mu mwaka wa 2024. Umukuru w'igihugu amenyesha ko utunenge twibonekeje kwitunganywa ry'amafaranga leta yakoresheje muri uyu mwaka ugiye kurangira twakosowe.
nayo ubushikiranganji bwose bukazoza burerekana intambwe bwateye buri mwaka. Amakuru yacu tuyabandanirize Kanyosha. Bageramiwe n'akuzi kataye inzira. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye Busoro, zone Kanyosha, komine Muha, baba hafi y'akuzi gacanjishi kataye inzira. Bemeza ko kabateye umutima uhagaze kuko iyo mvura iguye kaca kirara mu mihana no mu mazu. Abo banyagihugu bavuga ko basigaye barara ntibuca, na cane cane iyo imvura ikubye babura iyo bahungira kuko ako kuzi kaca kabatera. Ni nyuma yaho mu mpera z'indwi ako kuzi kahitaniye amazu atari make n'ibindi bintu bitari bike. Basaba ko ako kuzi kohabwa inzira kugira ntikabandanye konona ibitari bike. Abajejwe intwaro aho mu Busoro bemeza ko amazu 12 ariyo yomowe n'ako kuzi kubera imvura yaguye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Amakuru yacu tabandanirize kuri no nkuru nanone iriko iravuga cane ngaha n'ubundi mu Kanyosha. Basaba gufashwa kugira ntibanyagwe amatongo yabo. Abanyagihugu barenga 30 baserukiye imiryango 200 bo mu gacimbiri Musagara ku mutumba Buhina, zone Kiyenzi, komine Kanyosha bazindukiye ku biro by'umuhuza w'u Burundi baje kumwitura kuri uyu wa kabiri. Bavuga ko bagire baganzwe mu matongo yabo bivuye n'urubanza rwaciwe na sentare ya Kabezi batamenyeshejwe ndetse batanaburanye, aho bategerezwa kuva muri ayo matongo bitarenze ukwezi kw'indwi. Bagasaba umuhuza w'urukiko ko yobafasha urubanza rukagaruka ku Mugina canke muri sentare bakitaba nabo bakaburana. Uwabakiriye ku rwego rw'umuhuza yabatumye ibyemezo ko ayo matongo ari ayabo bakazosubira kumvirizwa babizanye kuri uyu wa gatatu. Amakuru yacu tabandanirize ku nkuru y'umubabaro nayo iri kuvugwa ngaha mu Kayanza, aho umugabo yaturiye umwana wiwe. Umugabo umwe aramaze indwi yarahunze ahejeje guturira umwana wiwe. Uwo mugabo aba ku mutumba wa Mwendo muri zone na komine Kayanza. Yaturiye umwana wiwe ku kuboko kuwa 4 Ndamukiza umwaka 2023 amuhora ko yibye amafaranga 2,000 by'amarundi. Uwo mwana ntiyashotse avuga ko ari se yamuturiye. Abaharanira agateka k'abana bakaba bariko barafasha uwo mwana kandi bagira amatohoza kuri ubwo bubisha. Ibyo guhohotera abana mu kubaturira canke kubasinzirikariza ubuzima mubona hokorwa iki kugira ngo bituzwe. Banywanyi bacu ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo ko tucijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganiriza, murasabwa nayo kuza kuyatega yombi kuko abahishiye byinshi biri kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.